Umuntu si ikiremwa gusa, ahubwo ni ikiremwa kiruta ibindi biremwa byose, kuko yaremwe mu ishusho y'umuremyi, yongerwa ahabwa ububasha bwo kuganza ibindi biremwa byose. Kubw'ibyo nta muntu akwiye kwihebura canke ngo yihebe kubera ibikomeye by'amarushwa ariko aracamwo, kuko turi ab'igiciro kinini bo n'ab'agaciro kanini ku Mana umuremyi wacu Yesu Kristo ahabwa icyubahiro. Nimba uri mu magorwa, nimba uri mu marushwa, nimba uri mu mbobane, nimba uri mu bihe bigoye, ndagomba ngo ntiwiganyire, ntiwihebe canke ngo wihebure. Wibuke yuko waremwe mu ishusho y'Imana kandi ko gufise ku mugambi ukomeye. Gusa guma mu masezerano. Icyo Imana yakuvuze ko izogishitsa kuko itaze kubesha. Guma mu masezerano. Buri wese Imana ifise ijambo yamuvuze ko muri Yeremiya 29:11 iravuga ngo ndazi ibyiyumviro mbiyumvira ko ari iby'ibyiza gusa no kubagirira neza, ibyiyumviro by'umunezero ahazaza, izodukuza, izodukomeza, izotwubahisha. Aya n'amasezerano, iyi ni imigisha y'abari mu Mana. Mugabo, imbere y'uko isezerano Imana yagusezeraniye rishika, hari igihe cy'ibyago n'ibibazo ucamo. Kumbure kugira ngo Imana ikugeze cyangwa umugwanizi akugerageze, ariko ugume mu masezerano, ushishikare gukora ibyo Imana igomba wihanganye. Icyo Imana yakuvuze ko izogishitsa kuko itazi kubesha. Imana idufashe cyane. Niri jambo ry'Imana ngiye kuganira ko namwe kuri uno munsi. Nongeye kubaha akazi rigira kandi mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi. Mwebwe ari ryambere tubana, je ngitunganya nkongera nkanagishikiriza nitwa Iradi Ndiho kubgayo. Kaze cyane twishimikize amajambo y'Imana. Turasoma amajambo y'Imana dusanga mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice cya 28:11-12 kugeza kuri 13. Indanzi y'amajambo iravuga ngo imihezagiro n'imivumo. Uhoraho azobugururira ijuru, ari ryo bubiko bwiwe buninahaye, ngwahe igihugu cyanyu imvura mu gihe cyayo, ahezagire n'ibikorwa byanyu byose. Amahanga menshi azoza kubagurana, ariko mweho ntimuzoja kuyagurana. Uhoraho azobagira umutwe, ntazobagira umurizo. Muzokwama muri aho hejuru, ntimuzoba abo hasi. Mugabo, nimwumvira ibyagezwe by'Uhoraho Imana yanyu mbagera uyu munsi. Uwo yari Mose abwira Abisirayeli nk'uko Imana yamutumye. Dusenga Imana. Mana nyirimbabazi, Uhoraho databuja rukundo, nta muntu n'umwe uhimbarwa iyo ari mu magorwa no mu maganya. Ntunezerwa nuko abantu bakena, ntunezerwa nuko abantu basonza, ntunezerwa nuko abantu bagenda gusa kubera babuze ibyo kwambara, ntunezerwa nuko abantu barara hanze kubera babuze aho barara. Uragomba yuko buri umwe wese Mana nezerwa. Iyo tunezerewe uranezerwa, iyo tubabaye ukababarana nacu Papa. Imigisha niyo mpamvu yisezerana ku bwoko bwawe, imihezagiro urayisezerana, kugubwa neza urabisezerana, icyubahiro uragisezerana. Ariko Mwami, abantu bananirwa kuguma mu masezerano, bakayicisha ibikorwa byabo bibi, amasezerano agapfa kubera bakuvuyeko. Ndagomba ngo no munsi wibutse umwe wese yuko umukunda kandi umubabaye kandi umwitwarese kandi umwitayeho. Hama data uje rukundo, mwemu wawe yarayongereye yibutsa abantu amasezerano meza cyane gose wabasezeraniye. Yibutsa abantu, umwigeme ariko aranyumva, umusore ariko aranyumva, umukenyezi ariko aranyumva, umushinga ariko aranyumva. Mwemu wawe yaramwibutsa ibyiza wamuvuze ko ariko biri muri kazoza. Hama atahuze ico akwiriye gukora kugira ngo amasezerano yiwe amwegere nawe ayegere abone gushitswa. Uri Imana yo kwizigirwa kandi uri Imana yo kwizerwa. Ku mwana w'umuntu byinshi biboneka Mana nk'ibidashoboka, ariko kuri wewe byose birashoboka. Ubishingisha intahe inkomezi zawe n'ubushobozi. Ni mu izina rya Yesu Kristo musabye nizera, amen. Mwene data uri kuranyumviriza, iri jambo ry'uno munsi ndagomba ngo rigukangure, rigutere intege kandi rikwigisha.
Imana irabwira Abisirayeli iciye mu musabyi wayo Mose ngo nzobugururira ijuru ari ryo bubiko bwanje buninahaye, kandi igihugu cyanyu nzogiha imvura mu gihe cyayo, nzohezagira ibikorwa byanyu byose, amahanga menshi azoza kugurana mwebwe, ariko mwebwe ntaho muzogenda kuyagurana, muzoba mwikwije. Uhoraho Imana arakomeza aravuga ngo nzobagira umutwe sinzobagira umurizo, muzokwama muri abo hejuru ntimuzoba abo hasi, mugabo nimwumvira amajambo yanje mugakora ibyo mbagera, nimwagenda mungororokeye, nimwatandukana n'ibibi mugakora ibyiza, nimwatandukanye ibihwanye n'ibidahwanye mugakora ibihwanye, nimwatandukanye ibihumanye n'ibidahumanya mugakora ibyo kugororoka n'ukwera, imigisha ni yanyu, amasezerano yose y'ibyiza n'abasezeraniye nzoyabashitsa ko. Ariko bisigura ngo nimwanyuranya nanje nzonyuranya namwe, nimwakora ibinyuranye n'ibyo mbagera n'ibyo nabasezeraniye nabyo zobikuraho. Niyo mpamvu muri Yeremiya havuga ngo igihe kimwe novuga ibyiza kwihanga no kurihezega no kurikomeza, ryahanga ryahindukira rikamvako rigakora ibizira mu nyonga zanje, nanje nzokwihindukiza mu masezerano narisezeraniye, nari kubahezagira nzobavuma, nari kubateragira nzobarandura. Imana idufashe cyane. Uko niko benshi amasezerano yabo ariko arapfa. Kuko ngo Imana ngo yaransezeraniye ngo nasanze igihe kirekire ngo Imana ishikize amasezerano. Baraba ukuntu byagenze. Mbega ibigaragazo n'ibyaje mu bigeragezo warashikamye, Satani ntiyaguteye. Mbega ko Satani yaguteye waragororokeye Imana cyangwa waguye mu cyaha? Turabe Yosefu ibyamugendeye gute, yahawe irihe sezerano, Satani yamugwanije gute, nawe yabyifashemo gute? Mbega naho byamaze igihe kirekire byarashitse cyangwa ntibyashitse? None nawe ukwiye gukora iki? Tuharangirize. Itanguriro igice cya 37 turasoma imirongo ya 9 kugeza kuri 11, 26 kugeza kuri 28, tuce dusimba igice cya 42 5 kuri 6 tuharangirize. Ariko yandi makuru yose nizere ko muyazi. Yesu Kristo abampera umugisha. Turasoma mu izina rya Kristo Yesu. Itanguriro igice cya 37 9 kuri 11 havuga gute? Yongera kurota izindi nzozi. Indanzi y'amajambo avuga ngo inzozi za Yosefu. Yongera kurota izindi nzozi, azirotorera bene se ati nongeye kurota izindi nzozi, narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Azirotorera se na bene se. Se aramukankamira ati izo nzozi ni iziki? Aho jewe na nyoko n'abakuru bawe tuzoza dukubite inkoro hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishari, ariko se azigama ayo majambo mu mutima wiwe. Imana idufashe cyane. 26 ku 28 havuga gutano nyene ku gice cya 37 havuga ngo Yuda abarira abo bavukana ati vyo tumarira iki kwica mwene data no kumuzimanganya? Enda nimuze tumugure n'abarya b'Ishimayeli, amaboko yacu yoye kumukorako, kuko ari mwene data tukaba akara kamwe. Reka dusome igice cy'itatu n'icenda 11 kuri 12 naho twumva ukuntu havuga. Haravuga ngo umunsi urizina yinjira mu nzu gukora igikorwa ciwe atabandi bagabo bo muri urwo rugo bari mu nzu. Uwo mugore asumira impuzu yiwe aramubwira ati ingo turyamane. Amutana impuzu. Inde Yosefu atana impuzu, uwo mugore arahunga arasohoka. Imana idufashe cyane. 42 umurongo wa 5 n'uwa 6 turiko turasimba kuko tujana n'umwanya. Havuga gute? Nuko bene Isirayeli bajana n'abandi gusuma, kuko kigoyi cyateye mu gihugu cy'Ikanani, kandi Yosefu yari yagizwe segaba w'igihugu cya Egiputa, niwe yasumira abo muri ico gihugu bose. Nuko bene se ba Yosefu baraza bakubita inkoro hasi baramwunamira. Imana idufashe cyane. Nagensigana n'umwanya, ariko ndagomba amakuru ya Yosefu abatayazi mu yasome. Muhere ku gice cya 37 mw'Itanguriro, murangize ku gice cya 42 mu bisome byose.
Yosefu arota inzozi. Imana ivugana na Yosefu kwizomugira mukuru mu muryango wa Yakobo. Yari nk'umuhererezi kuko yakurikirwa n'akana kamwe bita Benyamini. Yari umwana muto cyane icyo gihe Imana ivugana nawe. Ntiyari bwakwize n'imyaka 20. Imana iramugendera inshuro zigera kuri 2 ivugana nawe yuko azoba mukuru mu muryango, kandi bakuru biwe bose se na nyina bazomwunamira. Abirotorera se na nyina nabo bavukana irya mbere n'irya kabiri. Bakuru we baca bamubwirira inzigo bagomba kumwica. Mugabo umwe muri bo ari we Yuda aravuga ati dukora amaraso ya mwene mama tumudandaze ku bantu agenda abe umuja. Bamudanaza muri Egiputa. Ashitse muri Egiputa atogwa na Potifari. Akora kwa Potifari agira umugisha n'ikiganza cyiza. Mugabo umugore wa Potifari ngo aramwifuza. Yifuza ko bajyamana. Amomagaye mu nzu mu cyumba ari wenyene ngo amutana impuzu. Yosefu yiruka aramenya. Hako agirane akora icyo cyacu ubusambanyi. Ntibyagarukiye ngaho uwo nyinabuja none acaramurega kwa shebuja amubeshera yuko ari we. Yosefu bwiwe yabanye icyo cyumviro cyo gusambana na nyinabuja ngo ariyankira acurika urubanza bituma bamufunga mwibohero. Arajayo mugabo yavuye mwibohero uko Imana yabigenjeje murabiza batabizi mugende mu bisome nahababwiye. Yavuye mwibohero aba uganza mu gihugu cya Egiputa. Kigoyi iratera Kanani iyo se Yakobo nabo bavukana baba bagenda gusuhukira muri Egiputa kuko ho hari amasumiro. Zanzo zirashika bakuru biwe bikubita imbere ya Yosefu. Sinibyo gusa mu nyuma ngo barasubiye baza mu muryango wose na se nawe na nyina. Ababyeyi be nabo bunamira Yosefu. Inzozi ziragirane zirashika. Haci imyaka ingana gute? Imyaka irenga 10. Icyo gihe ngo Yosefu igihe yahabwa icyubahiro muri Egiputa kabuganza akomeye yarafise imyaka 30. Imana idufashe cyane. Yasezeraniwe afise nk'imyaka 15. Isezerano riza gushika afise imyaka 30. Haci imyaka 15. Icyo nagomye guhagara ko niki? Iryo sezerano ryamaze imyaka 15 ngo rishike. Mwumvise Yosefu yace mu bingana gute? Abo bavukana baramwanse. Imbere yuko bamushira mu kinogo ngo bamwikireyo, bagaragaje ukumwe ku buryo butandukanye, bagenda bamunebagura, bamusunagura ngira ngo bamutukagura, ariko mu nyuma hagera bavuga ati tumwice. Ariko ntibamwishe. Imana iravuga iti uyu muntu ndamufise ko umugambi ntimushobora kumwica. Bamudandaza ngo abe umuja, ariko Imana mu kiganza cyiza aho yagiye kuba umuja abuganza abandi baja. Imana idufashe cyane. Mugabo Satani arakomeza aca muri muka Potifari kugira ngo Yosefu ave mu cyacu ubusambanyi. Yosefu uwo musore arihangana ntiyasambana, yemera kwiruka aramenya mwibarabara naho byari bisuzuguritse ku cyubahiro cyo yari yahawe muri iyo nzu ya shebuja. Ariko aravuga ngo hako ncumura ku Mana reka je nsuzugurike nubahisha Imana yanje. Ibyo ntibyatumye arokoka, ahubwo banamutwaye mu gasyo kuko bamudendereje. Mugabo agaze mu gasyo Imana imuha gutona kuganza imbohe. Hakuba umukozi agenda gucibikebere mu mfungwa abukoresha. Wihanganira ibigeragezo urimo, wihanganira intambara urimo. Naho waca mu muriro isezerano ry'Imana ntirisha. Naho waca mu mazi isezerano ry'Imana ntirisoma nturi. Gikuru gusa mu muriro gororoka, mu mazi menshi gororoka, mu bibazo byose urimo ntukore icyaha. Yosefu yofashwa n'umugwanizi akumvira akameremere k'umubiri agasambana na muka Potifari bakaryamana koko. Potifari naho atomuciye umutwe. Nzi neza ko isezerano Imana yari yamuvuze ko ridapfuye ryari gutinda bikomeye. Gukora icyaha gutuma isezerano ripfa cyangwa ritinda. Musone mu gitabo cya Samweli Imana iravuga ukuntu abo mu nzu ya Heli basuzuguye isezerano Imana yabasezeraniye ryo kuba umuherezi. Imana iravuga ngo nari naravuze ko umuryango wawe abo mu nzu yawe bazokoma banshikanira ibihe bidashira, ariko kubw'ibyaha byanyu iryo sezerano rikuweho biragahera. Suzuma nawe urabe. Urashaka kuri kurasenga igihe kirekire Imana kutanyishura baransezeraniye. Abigeme Imana baransezeraniye umugabo mwiza, none ko ndindiriye abasore Imana baransezeraniye umugore mwiza, mbega bimeze gute? Abubatse mu ngo barandusezeraniye urubyaro Mana, mbega bimeze gute? Mana waransezeraniye visa, waransezeraniye umugisha, waransezeraniye gukira no gutabuka kuri kino kibazo, mbega none Mana ni ryari? Nimba wasezeranye ari Imana no kubikora izobikora, gusa manzi usuzume urabe mbega uracyari mu masezerano cyangwa warayavuyemwo. Kuguma mu masezerano
amasezerano y'Imana ni kuguma mu kuri no mu kugororoka no mu kwera, ukirinda gukora icyaha. Satani arazana ibyaha, arazana imitego y'ibigeragezo ngo abasezeranywe nibanesha bakagwa mu cyaha bica isezerano cyangwa isezerano ridindire. Abisirayeli basezeraniwe kuva muri Egiputa no kuja muri Kanani, igihugu cy'isezerano. Kandi uravye Egiputa ahiri na Kanani ahiri ni urugendo rw'iminsi 2 n'umuduga, naho nyene ngira ngo batagena kuri vitesse biruka cyane n'amaguru, kumva ngira ngo zari ku bintu bizingahe, ariko bahagiye imyaka 40. Kubera iki? Ibyaha byabo byabatindishije mu bugaragwa. Kandi Imana ubwayo kubw'Abisirayeli ngira ngo yereko bamarira mu bugaragwa, yabashikije muri Kanani atari kubw'ukugororoka kw'Abisirayeli, ahubwo ari kubw'isezerano yasezeraniye Aburahamu. None nawe ko ari isezerano ryawe hagati yawe n'Imana, atawundi muntu abyibanzemwo, ni wakora ibyaha izo rigushikanira ku bwande. Imana isezerano gusezeraniye izo rishisa ku bwawe. None rero wowe gororokera Imana yagusezeraniye, ugume mu masezerano. Nimba ari Imana yavuze izo bishisa, Yesu akumira umugisha. Nuko nshuti ya Kristo, iri ni jambo ry'Imana nari mfise nsangira nawe kuri uno munsi, kandi koko ukwizera kwanje nuko ryagufashije kandi ryaguhezagiye. None rero ntugigumizeko, ariko rirungikire n'abandi abo ufise nimero zabo za WhatsApp cyangwa mu magroupe yose ya WhatsApp urimwo, kweragiza buno butumwa bwiza kugira ngo n'abandi bahezagirwe. Hama akaba ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza, ukifuza ko buzokoma bugushikira inbox iminsi yose yo tubutanze, canke nimba utari bwakira gakiza ariko ukifuza kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe ugakizwe, canke nimba ari warakiriye gakiza ariko ugasubira inyuma mu vyaha, ukifuza imfashanyo y'amasengesho, eka mbere n'undi mutwaro canke ikindi kibazo ufise wifuza ko twagufasha gusenga, nyandikira ku nimero zanje za WhatsApp guteranya 265 99 488 tuzobigufashamwo, kandi Yesu Kristo azokugirira neza. Hama dushishikara gushimira cyane gose mwese mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabateza intambuko, uko buca nuko bwira mukarushizaho gukomera no gukura mu buryo bw'imwemu. Eka mbere turanashimira cyane gose mwebwe mudufasha gusenga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere. Eka mbere na mwebwe munadushigikira mu buryo, kuko hari ibikorwa byinshi dukora kandi hari n'ibikoresho biba bikenewe bisaba amafaranga, bisaba uburyo. Mwese mudushigikira haba mu masengesho, eka mbere no mu buryo. Uhora Imana rushizeho kubongera intege n'inkomezi, kandi abahezagire cyane. Ibikorwa byose muri ko murakora muze mu byambare nk'igitsibo kuri wa munsi, naho ubutaha muzigamwe cyane.